yaba ntakiriko ndakora byari byo nyene navuze uko ni byinshi ko mugisha novuga yuko bujya gukora filime ama ikarenza nk'imyaka irenga 10 ikiri mu mitwe y'abantu bujya si ikintu coroshe si cyabose ni kintu Imana yaratororikanije kugira ngo kize gifasha abantu ijya ni nka monima ni nka legend yabayeho ni kintu kitazokwibagirana mu mitwe y'abantu bakurikirana amafilime ndundi rero naho nari kuba narahagarikije urumva yuko mugisha toujours igumivugwa hirya no hino kuvuga yuko amateka yayo arabandanya rero novuga nti yambereye kwa kunyene yambere nk'urufunguruzo ego musinga urombaje alhamdulillah bismillah oya rega gusaba Imana burya ubisaba mu rurimi wewe wumva oya we nk'ubu ugomba kujyaba basi usenga gute nka conclusion yo gusoze usenga gute oya senga gute senga Imana indinde nibura nizo mwijoro ndudusengesho ati oya yes one two bakunzi bakoresha umunyamedia ndibaza mumeze neza muri bon umwaka mushasha ntiturawuheza neza turacawujya bonane ku bantu bagikirori neza bagise neza baracabandanya bonane na Noel ariko ivyo ntibitubuza yuko tubandanya dukora akazi kacu ntikitubuza yuko tubandanya tuja mu bikorwa mwadutoreye ibikorwa mwadutumye uyo ni Mugisha le patriote iyo zina rero patriote nizere ko atagiye kirekire ari maranye ariko uko biri kose ni zina rifite insiguro yaryo ni Mugisha yakoze vyinshi cyane ni Mugisha ariko aragaragara cyane mu mafilme agiye atandukanye navuga ariyo filme yitwa umukeba iherutse kurangira aca yataka yindi yitwa ati umwansi w'urukundo ni filime ziriko zirakurikiranwa neza cyane mu gihe abenshi Mugisha batari bwamu bari bamukumbuye cyane rero uno munsi rena muhamagaye tuyage kuri ivyo bikorwa bibiri kuko nivyo bikurikirana cyane kuko birutana igihe gitoyi cyane nivyo vyaje bikurikirana ariko imbere yaho Mugisha hari abamubonye ku ncuro ya mbere bashobora kuba bamubonye ku ncuro ya mbere bamenye Mugisha ninde Mugisha ameze gute imibereho ya Mugisha imeze gute Mugisha karibu kandi kuri koresha umunyamedia bo murakoze cyane yego meze neza ariko turashimira Imana vraiment kabisa Mugisha le patriote kuki Mugisha le patriote bon le patriote ni umuntu akunda igihugu hama uzatinga le patriote ngo nagufise umwanya muremure nikura gusa ntakunda kurikoresha cyane mugabo je ndi umupatriote kuva nkivuka yego cyane gushika ubu ndashari umupatriote Mugisha n'umuntu kirero avuka he ibimeze gute profile yiwe gatoyi inyuma gatoyi bon Mugisha bona umunyashibitoki cya Rugombo avuka mu Rugombo munyarugombo hariya kwija amategeko iwabo ni tomate hariya iwabo ni bijyo iwabo ni ibintu byiza yego cyane mu Cibitoki nyumvuka ama nabusege mu 1985 85 kuva ko ndi wa kera murabana benshi kabisa yego bon hama amashure primaire ni igihaje mu Rugombo hama secondaire ndaza kuri markazi centre culturel islamique cyangwa nagohereza kuri lycée de Tanganyika hama cyangwa kuri université de Lac niga imyaka 2 bon cyandahagarika ndikorera ibyi wanje Mugisha rero izina ryanje bwite ni Magara n'amazi ya Sane yego aba Mugisha ni rya filme yego byamaze kuza gukora ko asa numva niryo abantu benshi bakunda bakoresha yego cyane yego hama bo ngabandi CEO wa Mugisha Movie Company ngabandi representa wa Fasha Burundi cooperative Fasha Burundi yego hama ngabandi umupapa mfise famille yego mfise umudamu mfise n'abana agahungu n'agakobwa yego babiri hego maja mu make nivyo neza cyane ndibaza muramumvise Mugisha neza uwariwe no munyarugomba kwija amategeko ewana abanyarugombo urazi yuko mu rugombo urazi ibihabera abenshi badukurikirana n'abanyarugombo narabibonye kuko nkore kigano mu rugombo nazambona ama commentaire ngo rugombo yubahwe rugombo ni ya mbere ukunuko murumvise ko na Mugisha ari wanyu mu mukunde rero cyane Mugisha abantu benshi warababereye inspiration
warabere inspiration mu vya filme bivanye ku filme nyene yitwa Mugisha novuga yuko ari filme yatangiye kutwereka neza yuko abarundi bashobora gukina nabone filme abarundi bari bamenyereye kuraba filme z'abandi bantu ariko bazabona umwana w'igihugu arakinye filme irakundwa cyane novuga yuko ari filme gushika kuri no saha ni filme itazopfa yibagiranwe mu mafilme yose asohoka na yari karasohoka na yazosohoka Mugisha izokwama yipresenta Mugisha izokwama igaruka kuko aho yasize abarundi n'abandi bantu bo mu bindi bihugu hari ahantu heza cyane Mugisha ifilme yitwa Mugisha umusaruro wayo neza warawubonye warawuriye Bon ego bon je ndashimira Imana cyane kuko je novuga yuko Mugisha yambereye nk'urufunguruzo yambereye nk'urufunguruzo rw'ubuzima Mugisha yamaye connections zikomeye cyane yamaye umuryango ukomeye cyane yamaye abagenzi benshi cyane bon ego vraiment ndashimira Imana kabisa ego Okay, murumva neza yuko vyamugende neza Mugisha iyo vyanka gose ubu ukaba waratakaye mu gakino ka filme umuntu akakubaza ati none we ko wabaye hit gasha ni giki wakuye muri yo hit yawe wo mwishu yiki iyaba utakiri kurakora yaba ntakiriko ndakora byari byo nyene navuze uko ni byinshi ko Mugisha novuga yuko bujya gukora filme ikarenza nk'imyaka irenga 10 ikiri mu mitwe y'abantu bujya si kintu coroshe si cyabose ni kintu Imana yaratururikanije kugira ngo kize gifasha abantu ijya ni nka monima ni nka legend yabayeho ni kintu kitazokwibagirana mu mitwe y'abantu bakurikirana amafilme ndundi rero naho nari kuba narahagarikije urumva yuko Mugisha toujours igumivugwa hirya no hino kuvuga yuko amateka yayo arabandanya rero novuga nti yambereye kwa kunyene yambereye nk'urufunguruzo ego Mugisha abantu benshi twayiraba kuma mu masinema mu masari y'amasinema Mugisha iriko kuri YouTube we ikenera yo ito Hego riko kuri YouTube nawe tari kuri twebwe ari abantu usanga basoroma ibyo batarimye iri ku macano yabo Hego wanse Mugisha cyibonera irarari kabisa Ego cyane Mugisha yarakubereye urufunguruzo Mugisha nyene biragenda neza cyane kugeza aho Mugisha nubu aho dado yakavuga ati jewe ndi Mugisha bamutawura director ati voilà uyu ni Mugisha nta kibazo Mugisha mu bisanzwe atirase canka atishize hejuru amatungo yiwe ni nyabaki abamukurikirana bavuga ati uyu ni nk'umuvyeyi tumufata nk'umuvyeyi w'abakinyi b'amafilme nga mu Burundi Mugisha fisiki mu bisanzwe bavuga ati jewe vraiment Imana yarampezagiye kabisa ndashima atabwirasi burimo koresha umwanya nimba umaze kurikirana ibiganiro je nkoresha nkora kenshi je ndi umuntu ntavuga ngo itunga ryanjye rimeze uko ndi umuntu naho nshira kwinkoho naho nshira kwimbugita ngo itunga ryanjye rimeze uko nuko ico ni kintu kuri jewe kizira kuko ndazi ko bujya umwe wese arafise intambwe abariko gusa cyo nababwira nuko ntunze umutima w'urukundo ubutunzi bwanje bukomeye cyane n'umutima w'urukundo ego umutima w'urukundo umutima wo gukunda igihugu na ibyo bindi navyo byo nibisanzwe turabifise bikagenda bikaboneka umva rero ibyo nibisanzwe nitwasuja ngango cyangwa mwaho twirati rero ngo ufise ibi ngo ufise biriya ari abandi usanga baraye ubusa rero nabandi bari mu bibazo byabo bikomeye nuko buri kurabashira ku mubyimba rero ibyo je kuri jewe singunda kubishira gusa bamenye ko mfise umutima w'urukundo kandi mfise umutima wo gukunda n'igihugu ego uramaze kuronka abantu bagusaba ubufasha ko bayigisha gukina filme ubashire muri timu yawe Yego bariho kandi benshi bishurangwiki bariho kandi benshi cyane ari nabandi bariko barakira amafilme yacu Mugisha mu company benshi bashasha yego abifuza baraza ku biro byacu bakwagisha amatese bakaraba ko abishoboye canke bakeneye ubufasha kugira ngo bigishwe gukina tukabikora hama tukabandanya umwuga tugakorana yego dutandukire ku kazi nyezina rero umwasi w'urukundo irikiravuguta ariko gerageje kuraba izina rya Mugisha n'ibikorwa vya Mugisha hari abana bejo bundi bariko baraza ubona neza yuko umengo hari ikintu bamusumvya Mugisha kina filme kubera iki aronke views nyinshi canka kina filme kubera iki kuvuga yuko ngo ari abana bejo bansumvya ushobora gusanga nka YouTube yawe ifilme washize ko episode washize ko views ironse ku munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri usanga hari uzironka mu isaha imwe cyangwa imusaza yego icyo mwomenya icereke ama views cyambere je sinkora kugira ngo ndonka ama views
umwuga wa filime sindakora kugira ngo ndonke ama views hama kurabwa cyane ntibisubira kuba wakoze ibintu bizima ntibisubira kuba wakoze ibintu byingira kamaro yaba bimeze uko amafilme pornographique niyo yambere arabwa n'abantu benshi kandi ni gice cy'isi urumva kandi ku mwanya muto sivyo mugabo ni ikintu uraba winyegeje ni ikintu uraba udashaka ko nundi abona kuri kuraba rero ivyo vy'amavyuzi rero ntibize bakange ngo ujya ngo yagize amavyuzi menshi nguruma ngo ni gikoko ngo ni gihangange oya fokora ama content umuntu akaratanga imeze gute hari umuntu usanga aronka views washaka nkeyi gose bivaye n'ukuntu abataramenyekana ariko uravye ikintu yakoze ikintu yakinye cyangwa ikintu kirakomeye ikintu kiremeye gose nk'abantu b'incabwenge baravye bati umuntu ni muzima urashumva rero nimuze mukangurire n'ibyo ama views ko ama views hariyo nabo n'ababikoresha amanyanga ugasanga ubonye umonye views byinshi ugasanga byinshi ni bya fake urumva tere tugenda buhoro ibyo turonka byose ko biba bingana kose twebwe turashima gusa gikuru nuko tuba dushaka kujya message yacu ishika kure message yacu uwibonye wese yaba babiri yaba batatu yaba bangahe umuntu wese yayiguye ko karaba agafata umwanya wiwe akayiraba avuga ati uyu muntu ni muzima uyu muntu yategwe bino bintu ni muzima aratwigisha cyane aratwubaka niyo mpamvu uzura filime ziwanje nka zose presque nka zose abazira bavuga ati mwego muratwubaka cyane ati kandi Imana ibahezagire umva nimihezagiro myinshi cyo duhabwa urumva rero ico jewe kuri jewe ibintu by'ama views je ntibinkanga aba make aba menshi agenda yiruka agenda gute je target yanje si ico target yanje nuko abantu baronka message ikomeye kuko bijya bintu dushaka kuri YouTube pardon ibintu dushaka kuri YouTube ni ibintu bizokwamaho gushikaho iyo TV ya YouTube bizokugara urumva rero je ngo nakubwira abantu tibujya ikintu ushobora gutuma umuntu yicara hasi akagira plus de 10 minutes iminota 10 akarakuraba akaragukurikirana si ikintu coroshe si ikintu cyo gufyinatira si ikintu cyo gukura ibintu byo kuyayata cyangwa ibintu bidafise akamaro kandi ibintu bizokwamaho uri umuntu urashobora kuba ufise famille abana urashobora kuzogira abuzukuru baze barabe ati uyu muntu yakoze ibintu bizima yandikishije amateka mu bintu byingira kamaro je rero singora ngira ngo ndonka ama views ngora kugira ngo abantu mpindura imitima y'abantu nuzuza abantu fasha abantu kuba gutanga impanuro yego Mugisha ico kintu c'amavyuzi hari umuntu yoba yifuza gukorabora nawe we Mugisha ari nko hanze y'igihugu akaraba ati YouTube yiwe ivibra gute YouTube y'umugabo imize gute eske no mushiramo uburyo message yanje ibintu vyanje vyogera kure Mugisha ntura wiyumvira ico bintu kavuga ati jewe burya plus ama views yanje umengo sikirenga cyane kuko akaroro nka Fanny Lavine no murundi mugenzi wacu ari kugerageje kuraba ibikorwa vyiwe mu mwanya muto cyane ashobora kuronka nka 5000 mu isaha imwe mu gihe abandi ngatwe tupambana 5000 ugasanga ni un jour canke 20 canke 12 Mugisha ico kintu ntubona yuko umengo cyo kwicira isoko yo hanze abantu bo hanze bo kuronderaga Mugisha nakubwiye ko je nakora kugira ngo ndonke isoko na cyane cyane ni business urimo cyangwa urimo byose birimo business irimo urumva na kazi dukora kuko twebwe turishura n'abakinyi dukinisha urumva rero ibyerekeye umuntu gushira ku mutahe ibyo n'amahigwe y'umuntu urumva n'amahigwe y'umuntu umuntu wenyine ashobora ati uyu muntu naho kumbure kuko na Jesse novuga ngo ndi mu bantu bari hasi oya sinovuga ngo ndi mu bantu bari hasi ngo baronka ama views make gose ku buryo umuntu adoshiramo umutahe cyangwa umuntu atoshiramo business yiwe oya sindi muri abo muri yo niveau sindimo naho bimeze uko urumva ariko gusa ico novuga nuko icyerekeye umuntu kuronka amadiri cyangwa bimeze gute ayo no machance y'umuntu urumva kandi ivyo umwe wese afise umwanya wiwe uracumva umwe afise ikimana yamutegekanije ntibisigura urashobora gufisa ama views menshi mugabo nturonke n'amadiri uracumva rero ikintu nk'ico kutanganya ama views ni bisanzwe cyane ni nka talent y'umuntu ama talent nitungana urumva uko tumeze talent yiwanye nishobora kuba yakanaga cyangwa yakanaga umwe wese afise talent yiwe umwe wese afise ikimana yamutegekanije nkuko uravye intoki zacu zitangana kandi ziri ku kuboko kumwe
niko bimeze no mu buzima ibintu byose ntidushobora kungana hari uno munsi avuga ati uno munsi yateye imbere gato yasubiye inyuma gato ibintu by'amavuze bigenda uko kandi aho byishimira ngo avuga ati ngo jewe ashamira amabago nje ngo ndigihangange oya kuko ni ibintu bihindagurika urashobora gukura uno munsi ugasanga ibintu biraduze biriruse ejo ugakora kagenda gahoro umva ni ibintu bikorana umuyaga rero ibyo nitwobyishimira cyane igihambaye ndasubiyemo n'ama content dutanga ku bantu yego mugisha filme ni iki filme bon je filme sigura yuko ari nk'ikigeranyo cy'ama image ikigeranyo cy'ama image cyangwa cy'amasanamu umuntu akora kugira ngo atange ubutumwa atange message bigavana na nyene yo urumva ari umuntu avuga ati jengera nange message imeze uku jengera nange message yibi nabiriya umwe wese afise ukuntu kumbure avuga ati je filme yiwanje nyene yuko ija muri angle kanaka yego filme nari mu bwo ifise ubwoko bungahe filme ifise ubwoko bungahe kuko hari ivyo twumva ngo sketch hari twumva ngo theatre hari twumva ngo filme hari ivyo twumva ngo comedy filme kuri mugisha ifise ubwoko bungahe amafilme ubwoko bw'amafilme ni bwinshi cyane gusa icyo nofatira ko cyane filme ari filme icyo by'ingenzi filme z'ubwoko bubiri ari filme za long métrage na filme za court métrage na ama filme usanga afise nka no shokwa iri nka in minute isinema ifise umunota umwe iminota ibiri iminota itanu iminota 10 ibintu nk'ivyo long métrage nzazindi usanga zifise plus de 10 heures isaha imwe ibintu nk'ivyo hamakaje ngo nabyo by'amaseso rero maremare usanga birebire numva rero bigacha bigiye bitandukanira rero ku ma content rero kuma content angle umuntu abashaka tujengera ngine filme z'Imana gusa zo guhimbaza Imana nginagire filme z'ububandi nginagire filme zo kugwana nginagire filme zo gutanga message gusa nginagire umva z'urukundo ziki bikigira bitandukana rero kuma content yego mugisha nk'ubu wewe woshiramwo amafaranga agera ku miliyoni 10 canke zirenga gato muri filme ikaba ifite nk'ibice bibiri 1 na 2 iyo filme kabirimwo location zikaze birimo ibintu byinshi cyane vyiza urumva ayo mafaranga yuko atari na make ukacubona undi muntu yakoze filme novuga neza yuko ari ibintu vya grave kwiyorohereza location zo mwibarabara location ibintu byo kwiyorohereza uyo muntu wo kwita yuko yakoze filme canke wo mwitangwe kuyo muntu yego yakoze filme ega filme nirabwa ku buryo oya abel yigeze kumbwira aho nyene abel yigeze kumbwira ati je ndamaze gukora filme hari abandi bibeshera yuko bakora filme je ndamaze gukora filme kuko narakoze filme ikomeye cyane ndaja mu Rwanda nongera ndayikorera lancement officiel ndashiramo amafaranga muri lancement agira arenga miliyoni filme yantwaye miliyoni nka 10 urumva neza yuko tije narakoze filme aha mu Burundi ngo mu bisanzwe nta muntu akora filme uyu muntu wo mwigisha kigamugisha kwaza kuvuga kwanda je bugese ngunda kugendera gukora selo gukora commentaire selo n'ibyo abantu babavuze nikidu je nakunda mu buzima kuvuga ngo nta muntu akora filme nk'umuntu kuvuga ijambo nk'iryo ati nta muntu akora filme iri abatari ijambo ryiza kuvuga ku bintu nk'ibi kuko nkamwe muca mwifatira aho nyine mugaca mugiye guteranya nk'abantu ujya undi agaca yumva nabi ujya nawe agaca yumvisha ari ujya nawe agaca yumva ubinabiri kuca yumva kwa usanga bibaye nk'urudubi zibaye ingorane zidahera kubera ko ajya amajambo tuba dukoresha uracumva neza gusa icyo no babwira nuko filme itarabwa ku buryo uragitegera neza kuko filme na rugero muravuga ati udakoze filme iri kuri rwego rwa mahera urumva ati ntago bari filme ni nkuko uyu muntu ashaka kuvuga ati ngo je nakoze plus de 10 millions hari n'undi ashaka kumva akaca mutwenga ati nkwaye n'amahera nkaho uvuga ko ari filme uracumva we yararengeje umva mon frère abandi bafise $10,000 urumva $100,000 bakora amafilme mon frère rero ibyo ntucuja ngaho ngo je kubera ko nakoze ibi ngo nije nakoze filme oya filme urumva umaze kwikora filme yiwawe ugafata amasanamu yiwawe
uko abameze kose afise son iri faible afise image atafise qualité atameze isigara yitwa ari filme gusa urumva uba wayiteye gute nka filme rero uburyo bugenda butandukanye nkuko intoke zitangana ndagisubiyemo nkuko intoke zitangana urumva niko no muri filme bimeze urumva no tuvuga ngo kubera ko ari rugufi ngo nitugwita intoke kubera ko ari rugufi intoke ni ndende kubera ko ari wisumbe burebure nigishoboka byose ziguma ari intoki sinzi kugitegera neza rero filime ni harugwa ku buryo oya harugwa ku masanamu ukuntu abantu bakinye ibintu byose na message batanze urumva kandi rero nushobora gukompara par exemple nka filime umuntu yakinye mu caro urumva hadasaba ibintu bya VIP uciye kompara na filime kumbura yakinye mu muji ama etage ibiki uburyo butegeza kutangana sinzi ko mu gitego no muri Hollywood ama filime nangana uburyo muri realisation uracumva hari amafilime batwara amahera make n'amafilime batwara amahera menshi bivaye na story bivaye na script ukuntu yapanzwe uracumva neza rero zose zitwa ko ari filime no cyujanga ngo je ngo nakoze igihanga ngije nagize ibina kugira amakolabo twese twarayagize muri katete ni filime nakinye mu Rwanda no mu Burundi kandi abo bose kandi benshi ntibari bwanaje muri industry ya cinema urumva ntuga mu tucyujanga ngo tuduza ibitugu ngo tubure ngo twakinye ngo filime kandi urabyo filime nka muri katete uyikurikiranye neza ni filime mpuzamahanga urumva ni filime umva ifise content ikomeye cyane ni filime twerekana yuko vya bindi umuntu asanga umuntu ashaka gufata abantu mu kivunga kubera ko ari bameze bava mu bwoko bura runaka kubera ko ari abanyarwanda cyangwa kubera ko ari abarundi ibintu nk'ivyo ko twabikosoye muri katete umuntu bamushinja ikosa giwe nicyo yakoze ntibavuga ati kubera ko ari umuswahili cyangwa kubera ko ari umunyakamenge ngo cyangwa ko ari ujya mu Kristo cyangwa ujya mu musaramareko cyangwa ari ujya ngo niko bameze ikintu nk'icyo nicyo twakose muri katete ni filime ihuza Uburundi n'u Rwanda twerekana yuko hari ahantu usanga abantu bakubwira ati ngo abanyarwanda kweri ngo abagore b'abanyarwanda n'abasambanyi ngo bameze nuko jero muri katete nerekanye yuko inkingeso nk'izo urumva zitaraba igihugu zitaraba ubwoko zitaraba aho umuntu akomoka ahubwo bivana n'umuntu we ku giti ciwe ahari beza ntiyabura babi ahari babi ntiyabura beza rero nta nyambo ibura gahoza ibyo byose ni ibintu ngunda kwereka yuko twakoze ibintu filime zihuza ibihugu mugabo nduje tujanga ngo nikora ko twagize collab ngo tugira ibintu canke biriya ibyo nibisanzwe cyane gose igihamba ndasubiyemo ni content ijya message ajya mu dukoresha ijya message tuba dugushaka gutanga ni message bwoko ki yego kabisa mugisha mama yangu dakwe kuba umuvyeyi hajura nkosore abantu bamwe n'ibibazo by'abantu bamwe bahora biyumvira barabiye views ngo isinema ngo yakunzwe cyane abantu baravye ngo location ngo zirakaze niko bimeze urashobora gukora isinema mu ibarabara ariko message igashikira abantu neza mugisha urakuriye abakinyi b'amafilme nga mu Burundi benshi ariko sinogenda ntavuze yuko hari injyane ziri mu bakinyi ba filme nga mu Burundi usanzwe ari bo ukuriye numvise yuko uri n'umurongozi muri ico gisata nyene ni nka association ndibaza mugisha muri ko mukora iki kugira izo njyane zigabanuke ntarinze kuzidondagura ngo naka ngo barashwana kuko nivyo biriko biragaragara cyane ngo icyambere je no kubera ngo je si n'umurongozi kweri je ndumukinyi asanzwe icyo ni cyambere hama ikigira kabiri kuba abantu bashamirana canke kugwira ingorane nibiri muri cinema gusa biri mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu washaka ibisata byose ntihabura abantu bashamirana ntihabura abantu bagira nkuko mwebwe abajournaliste abashaka kumbwira yuko mwebwe nta mabifu mufitaniye mwebwe entre mwebwe yakimya n'abatoba yakimya na yahari ko utambwiza none hari abantu usanga nk'ubu wewe wari kwa kanako kwavayo uyo muntu wavuye ugasanga ntimuhuza nimugire kuri ibyiwa ibyo rero byamaho mu buzima busanzwe bw'abantu bose ntazimana zitakumenya amahembe ne kubavuga urumva rero ibibazo nk'ivyo abantu cyo bafata ngo muri sinema kumengo abantu bamenje sivyo ingorane zamaho kandi muri domaine zose
gusa nk'abavukanyi nk'abantu dukunda igihugu cyacu nk'abantu dukunda urukundo mu bantu turagerageza kubereka abandi yuko bujya ego naho atazibana za kumanya amahembe mugabo hari ibintu bimwe bujya tukwiye kurengera nk'abantu novuga yuko bari dukurikiranwa n'abantu benshi bifuza kuronka ibyigwa bivuye kuri twebwe hari ibintu bimwe bujya dukwiye kureka hari ibintu bimwe tudakwiye gukora hariho imipaka tudakwiye kwambuka nivanye nuko abantu badukurikirana bifuza yuko bakura ibyigwa bitandukanye kuri twebwe urumva niyo mpamvu bujya ngunda kubwira ati abantu bujya iyo uri imbere ya ekra uri kurakora ibikorwa byawe foko witahura foko witahura ni kuvuga ntubufise liberty ntubufise uburenganzira bwa byose kuko hari ibintu ushobora gukora ugasanga bikononeye akazi uri kurakora n'izina kusanga birakononeye kubera ko zikintu kumbure utamenye yuko gishobora kukononera ibyo uri kurakora niyo mpamvu tugerageza nk'abantu bakinye filime bari muri sinema turagerageza gutanga impanuro kandi turizera yuko nta nzira ikirasha turizera yuko ibintu bizogenda neza naho bitazoba byera ijana ku ijana naho bitazoba bitunganye gose ku buryo tuvuga ngo nta ngorane zizosubira kubaho ni gishoboka ko turi ku isi twambaye umubiri turabana b'abantu urumva hari ikintu cyitwa ishari hari ikintu cyitwa kwibagira hari ikintu cyitwa gukosha ni imwe mu makarakteri y'umwana w'umuntu uracumva rero ivyo rero naho bimeze uko ntitwoca tuja ngaho dushira urwanko rw'inzikira ngo twankane ngo cyo twica mu migwi ngo bajya n'igikunda n'abajya n'igikunda mu mwanya tutaramenya yuko dutandukanye mu mico no mu n'imigenzo mu mwanya tutaramenya kubana nabo dutandukanye ibyiyumviro biracatugora cyane rero harageze ko abantu barengera ingorane zabo ibibazo byabo tuje hamwe twubaka igihugu cyacu kuko muri industry turacyakene ibintu byinshi cyane byo kwiga n'ibyo gukora n'ibyo gusaba guverinoma yacu turacyafite ibintu byinshi cyane ibyo nizobishika ko tukijyana nizobishika ko tukiri utugwitugwe ntigishoboka nuko tuja hamwe dukorere hamwe dushire inguvu hamwe hama ibindi bizogenda biboneka yego Mugisha Abel ngo muri filime nta mafaranga ariyo ndabihevye umuhanu wiki nka mukuru wiwe oya ijo nishavu gusa akona agashavu gusa akona agashavu kandi je ndamutahura kuko birashika umuntu akavuga ati nje muri ibintu kugira ngo nirongire ifaranga ugiye ugasanga iryo faranga nturirose urumva ushishanganye kigwa urumva gusa icyo nombwira nuko yo kwihangana kuko bujya nta mvura idahita kandi bugitangiro ry'ubuhanza n'amasoso kandi ntawe uvuka arimo ngo yuzure ingobyi ni boro tuzoshikiraho umuntu akora abeshwaho n'ingabi n'impano yiwe niyo tuko turaja rero abantu nibo jangaho ngo bacika intege ngo muri filime ngo nta mahera hari ngo je ndabihebye no ni kubandanya umwuga kuko bujya umuntu ejo maze kuronka abantu barenga igihumbi bagukunda bagukurikirana iyo ni intambwe nziza kucubita ngaho nuko ubahemukiye aracumva rero no gushindiriya ntago nabi je ndaronse content kweri kabisa Mugisha mu gusozera nigiki ubwiye abantu babakurikirana abakunzi ba filime z'u Burundi bon icyambere nuko no basaba yuko twobana dushigikirana kandi twokunda ibyacu na cyane cyane kuko bujya ndenda kunavuga ati bujya mu Burundi turashafisa akagwara ko kudashigikirana ko kudakunda ibikorwa byacu yaba muri sinema yaba muri muziki yaba muri ibintu bitandukanye urabona yuko gushigikirana hagati yacu biracagora gose kandi nabino ni ibintu bisaba ibintu byinshi cyane bihereye ku bafana twebwe nyene abartiste na guverinoma yacu urumva ni ibintu byinshi bikiye kujya hamwe kugira ngo sinema itere imbere canke art ibintu by'imico kama bitera imbere rero ndabasaba yuko mubandanya mudushigikira abantu wari wese kumure bafise uburyo kuba bungana nsaba abartiste bose kuba bameze uwo mufana wo ukunda burya benshi barakunda gufana ugasanga ko andika ama message ngo kina neza ariko akubwira ngo gure na mata ni litro imwe ya mata ugasanga ni kibazo none byafiriye he
badufane bawongere banadushigikire wowe se ufana ushigikira uramwandira kwa message cyamara no munsi je narose nijana yabana akira ushirinaga nagatoro akira utera imbere gira ubwe n'unduharage utwabana ukora kuri ibintu byiza cyane urumva ntumwe babandi gusa tuvuga ku majambo gusa ariko ibikorwa ugasanga ni bike gose kuko nka filme ni ikintu gisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu yakoze filme yiwe uko bimeze kose yaramutwaye uburyo ikamutwara n'umwanya ikamutwara n'inguvu nyinshi cyane rero bari bakwiye kuza baradushigikira cyane bataravye uyu ucange uriya umwe wese arafise uwafana umwe wese arafise uwafana niba dushigikire rero nyavyo byukuri bikore mu mifuko apana majambo gusa amikigira kabiri naco bareke guteranya abartiste abafana ngaruye kubafana cyane hari abafana vraiment novuga ko bakoreshwa n'impwemu za satani ugasanga uko urandika amajambo uzi yuko ano majambo ashobora guturira abandi ashobora gutuma abartiste bandi bumva nabi urumva bazi bararaba amajambo bakoresha cyane no mu commentaire yabo cyangwa na inbox yabo bafana yabo abartiste baba bakunda urumva hari n'abafana usanga bakura amajambo bino batwara hariya batwara hariya urumva abo bafana n'ukunda babwiye ntibisubireko kandi batinya Imana ko ibyo mukora turabishima ni byiza mugabo namwe gumvise ingeso nkizo muzireke hama abartiste nka jewe nabo ndabasaba yuko batoteranywa n'abafana batoteranywa n'amajambo bafana bakoresha kuko bo novuga ko abafite uburenganzira bwo kwandika ibyo ashaka byose ntubuzi naho abari ni phone yiwe n'uburenganzira bwiwe niyo mpamvu je nabasabye sitegeko nabahaye kuko navuga ati no uradutegese no nawe nategese nubusabe nabasabye mu gutinya Imana no gukunda igihugu baze baragiriza kuraba amajambo bakoresha hama artiste nabo nyine ntibajanywe nago bateranywe n'amajambo cyangwa n'amakomantere y'abafana kuko umufana abafite uburenganzira bwiye bwo kuvuga ibyo ashaka hari igihe usanga umuntu yandikiye aka message hariya ati uru wa mbere mu Burundi naho bazokina gute nibishoboka ibintu usanga kanaka hariya umutima uravyimbye inganyuku araturise atangiye kuzana ibibazo kuko bujya nasanze bujya muri mu bintu muri domaine ya art abantu benshi ntibaratahura yuko tudashobora kungana urumva tudashobora kungana tugenda tusumbasumbanya abafana talent igikundiro biratandukanye rero benshi ntibaratahura ikintu nk'icyo kandi ibintu bituma rero ishari riguma gute rigwira mu bantu kubera ko badatahura yuko kanaka nka jewe par exemple je mfise nk'imyaka myinshi muri cinema hamaze nja ngaho ntangure kwirukana n'abana ntangure gukurikirana ngo kanaka guze film imeze uko ngo yakunzwe ngo yanipiga ubwo n'uburofa uko nugutakaza umwanya abantu badafisa akazi badafisa ibindi bakora nibyo bama barimo ngo nka je mfise responsabilité nyinshi mfise ibintu byinshi burya ntabakunda kuvugira ngaho ku ma réseaux sociaux umva sinusha ngaho ngo umutima umbyimbe ngo kanaka ronsa kadiri uje nawe yagize ukuyeronsa amavyoza ngana uku agize bimeze kuriya kwanza hari gena rimwe je burya n'umwanya wo kugena ngo ndabe ngo amaviews ngangana gute nta uronga arige bishika n'ivyi wanje kuko madame wanje ko abari manager niwe bikurikirana cyane akambwira ati yamara ari ibintu meze uko nkaca ndaba meze uko nkabikosora uko urumva mugabo ibintu by'ishari cyane tureka ishari kuko ishari burya ni kimwe mu bintu bituma iterambere ritaboneka kuko riteba umuntu umaze kugira ishari urumva ntiwifuza ko abandi batera imbere uguma wifuza ko bari wewe gusa ugumutera imbere icyo ntigishoboka ko umuntu umwe gusa bari watera imbere ntigishoboka ko umuntu umwe ari wakundwa gusa ntigishoboka ko umuntu umwe ari wavugwa gusa icyo ntigishoboka nubwo kidashoboka ko umuntu yokwibana wenyene ku isi abantu bose baveho abe wenyene ntigikunda kandi nuko nkunda kuvuga ati burya nta kazi umuntu ashobora kwikorana wenyene ntigishoboka nawe uvuze talent ingana gute ntigishoboka ubuzi bwose uzi kwisi ibintu byose abantu bose baba barama ibihanganga kwisi ngujya ngo yarakoze amateka ayo mateka yakoze hari abantu bamufashije hari abantu bagiye bayibunze bakaja hamwe bagakora yaba mu muziki yaba mu cinema mu ibintu byose uragitera nkawe ukoresha umwanya no shinga ngo ukavye mu mutwe ngo je ndikoresha umwanya namaze kumenyekana wamenyekanye hari abantu bagufashije hari ukameraman ari hariya atari wowe nishobora kukumenya uracumva rero abantu bazi batahura yuko bujya kuja hamwe umva kwikurizo ngwara zishari ni ibintu bituma tudatera imbere nibikunda ko twibana twenyene nibikunda ko dutera imbere tudafisa abantu ntigishoboka umuntu n'abantu
uronsa abantu uzoronka ibintu kabisa. Mugisha asante sana wewe uramaye amajambo vraiment nari nkumbuye igihe kirike kwera ikije ibiganiro nk'ibi ntabironka kenshi mwe mwikundira imivumburo mwikundira kwiruka mu masho ngo baragwanye ngo baricanye kurira ibinuze ya amakrotiri y'abandi urumva ibyo mwikundira dushaka ibiganiro byaje ni by'inguvu byaje gukoreshwa n'inguvu ariko rero bantu mudukurikirana reka ndabashimire cyane Mugisha burya munombaga dua je nashaka usengere iki kiganiye munombagaye muyimudi musinga munombaje alhamdulillah bismillah oya areka gusaba Imana burya ubisa mu rurimi wewe wumva oya we nk'ubu ugomba kujyaba basi usenga gute nka conclusion yo gusoze usenga gute oya nsenga gute senga Imana indinde nigurane zo mwijoro ndudusengesho ati oya Imana ni bo Imana irumva simaka ngo uduze ijwi ukoma induru ugire gute Imana ibiri hafi yawe shetani nawe ngo mukugira umutsindagire ngo uratsindagira nyine ugashira mu oya ivyo ntubinshiremo ko hari abantu niko basenga nawe bavuga ati mve Mugisha dukose oya sindi muri ivyo hari umuntu we atavuze yumva yuko umengo Imana ntikiramwumva hari umuntu adakomye induru yumva nko kumengo mudiwe ntirashika imbere y'Imana urumva uko niko umwe wese afite uburenganzira bwiwe jewe rero sindinda gukoma induru sindinda gusarara oya mbanzi yuko Imana yiwanje ibiri hafi yiwanje ngiza amaboko yiwanje kugusa Imana iba yamaze kumbona atagira nsabe mwana wanje umushumba wanje agira nsabiki ntavuga ibyo nifuza byose Imana ikabyakira nasha nijyamira amahoro munda marembe yego. Asante sana Mugisha bakunzi bakoresha mu media kandi abashimire cyane uni Mugisha genda mwita umuvyeyi nkuko abandi bamwita wabakinyi ba filime nga mu Burundi kuko abariko baragaragara bose muri ko murabona barabafana biwe novuga neza ko barabafana ba Mugisha ariko ingabiranira duko nabo bisanga bafite ingabirano barakora filime Mugisha reka ndushimire cyane mubande mukurikirana filime yitwa umwansi w'urukundo niyo iri hejo niri kumwe niyo iri kirakorerwa episode tugeze ku ya kabiri mukurikirane mugira ico mubivuze ko mutagira za commentaire zituma abantu bateranywa ngo iyi filme ngo urabona ngo views zayo oya yabibahanuye vyose mwavyumvise reka renda bashimire cyane ndababwira kandi mubande mukunda ivyacu mubone mukunda ivyacu kugira dutere imbere namwe bo muzo muteye imbere bye bye behind camera ni Pax sa kandi kandi nawe ni kuraba amatitiri yawe wa muhungu wowe ugomba gushyira ngo amatitiri aturira ateranya abantu wewe koresha umwanya ndagusubire ko nawe uzurara amatitiri ntugende kuntenya n'abantu nivuge ama content yanjye ibintu bizima ucuge nunteranye n'abafana ngo Mugisha kosoye kanaka ngo kosoye kanaka amatitiri ndayanse ayo matitiri je ndayanse ndayiyamirije wa mugabo we urumva rondera content wandika Mugisha asante sana ego